biraryoshe kuba wakoze ugashimirwa. Niyo mpamvu rero no munsi ubona kandi kwisi nzima indatemetezwa imbere n'inganda. Murabona iyi ni imodoka na mapinane, ni imodoka y'umutono urayibona. Iyi ni imodoka igira iki? Igenda izohabwa ndi, izohabwa umuririmbyi yiyumva ko ariwe yabyitwayemwo neza mu bihumbi 2025. Hariho intambara twama tugwana. Yes. Abarimvye amabidoga ngo urumva ngo iterambere rizoba ryari, rizogenda gute, n'iryari inganda. Kamera hasi ni kaburimbo brother. Nziza baririmbyi b'abarundi n'abafana b'umuziki muri rusange. Biraryoshe no munsi yuko umurimbyi azavuga ati ninakora indirimbo mu mpera z'umwaka nzoronka agashimwe runaka. Yes, wakunze wa Gatech TV turacabandanya. Uyu ni Mr Vibe. Ahantu rero simbizi yishikiye haba hari umuriro. Dutanguranye n'imodoka y'umutonore. Yego. Yenyewe nginga. Sasa. Wacha wibuka imburigiri yawe ikirishasha. Murabona iyi ni imodoka na mapinane, ni imodoka y'umutono urayibona. Iyi ni Superbat. Yes. Sibyo? 69 310. Aya n'amabati bakora. Yes. Harayitwa ngo BG 28, BG 32, n'umusumari wabambye Yesu ngaba barawukora. Urabyumva? Umusumari wabambye ngaha urabitsa hano mu ikarto. Baragiye barawusaba hariya namba ari Gorigota, barawuzana. Nuko bro biri inganda ntizari zihari, mabati era bino kamyo irikirapakira. Yes. Irikirapakira bro, sio blague. Hari habibaza yuko ari ububeshi be. Irikirapakira. Urabivaga braza. Rero mu ncamake iyi ni imodoka igenda. Urumvaga braza? Iyi ni imodoka igira iki? Igenda izohabwa ndi, izohabwa umuririmbyi yiyumva ko ariwe yabyitwayemwo neza mu bihumbi 2025. Nk'umuntu akurikirana akora urabona yuko kandi ariko arakora mu ncamake haraba ama challenge menshi, haraba imyidogo myinshi, ama kampuni ntadushigikira. Kamera hejuru samwe urarengene kingana. Urabona aturi mu ruganda samwe urarengene kingana. Urabona aturi mu ruganda mu bwami bwa Super. Oya aha ni mu ruganda. Urabivaga brass? Aha ni mu ruganda. Reka ndamutemberetse. Imodoka yo bayibonye. Ibyo tuyaga byose reka tubihage dutembera. Turiko turagenda. Hari ngorane none? Nta kibazo. Nta ngorane jimpere. Twagiye dutembere. Uravyumva rero ga brass? Yes. Imodoka ngijya wayibonye. Wabonye imodoka? Yes. Ni imodoka y'umutonore. Novuga neza yuko igana daboro na ko gitwa Sakara na Superbat. Mu ncamake ni mu ruganda. Iyi ngo dutembeye hara na kimwe. Yes, tuko turagenda bro. Uravyumva? Mu ncamake hariho intambara twama tugwana. Yes. Abarimvye amabidoga ngo urumva ngo iterambere rizoba ryari, rizogenda gute, n'iryari inganda. Kamera hasi ni kaburimbo brother. Sizanganda kandi kaburimbo urashaka kunyura ni kaburimbo. Sizanganda za zindi zimwe usanga ari ibintu winjira ucafuye apana. Urumva brother? Mu ncamake rero irihiganwa nirihiganwa novuga yuko jewe zamye ari indoto kuri jewe kuba yuko hazoba umuntu azokora ikintu bibaye ngombwa ngaruka mwaka kiza kiko kompaza umuririmbyi. Biraryoshe no munsi yuko umuririmbyi azavuga ati ninakora indirimbo mu mpera z'umwaka nzoronka agashimwe runaka. Burya ahantu hose izumva ngo za Grammy, izumva ngo za Beat Award, izumva ngo za Afrima, sivyo? N'ubushimwe abantu baravuga bati biraryoshe kuba wakoze ugashimirwa. Niyo mpamvu rero no munsi ubona kandi kwisi nzima indatemetezwa imbere n'inganda. Iyo rero igihugu kiriko kiriyubaka ariko araboneka inganda kujyanye n'ishobora ravuga ati
mumbona kazoza mu 2040 twifashe yes none simbize tukiraho 2040 rero twifashe urabona ko Uganda nuko ubu bamaze kugara muga urabona neza yuko ariko l'essentiel nuko tugomba kwereka ibikorwa voilà ni bineko ndakwereka yuko Uganda urabimvaga braza rero ko umaze kuhatemberera ngaha bahakorera iki aha ni muri production niho bahingurira niho bahingurira aha niho bahingurira amabati n'ibisumari byose bihingurirwa ngaha ku munsi wa finale muzoronka amahirwe yo kuhatembera kuko bizoba biri transmis en direct bizosha ku mbuga za Superbat muzoshobora gutembera ngaha mu Ruganda mushobore kubara neza ivyo Superbat isanzwe irangura rero gusa jewe ikintu cogenda tumanuka ikintu yo gusanya mukuru je mpagararako nuko kuntu haje ihinguriro rishasha irihinguriro nta myaka myinshi rimaze mugabo ukabona yuko irihinguriro rije rifise innovation rije gizera bantu batahora bizego sinzi kubona i 2025 wowe nyene urabona yuko umaze kumbona mu bintu byinshi kandi ibintu byose uzombonamwo abantu bose baribaza ati ibi bintu simbiza birimwo gute ahantu simbizi yahageze gute mugabo hose ndahagenda kuko uno munsi ibi dukora bigenda vyizego niyo mpamvu uno munsi mvuga ati ntituze turakinisha ibi bintu hari ubu beef bw'uburofa ukumva ego beef ni vyashara urabimbaga brother hari abantu batazi ko beef ari vyashara je mpora ndababwira ati nk'ubu ndashobora gusekana n'umuntu sibyo ndashobora gusekana n'umuntu uwo muntu twasekana boss akarangura iyo content none se uko bimeze apana gusuma boss wowe rero gusekana na Neri apana gusuma boss yorangura content meme na company Churaba nk'ubu ndiko ndasekana na Neri ati par exemple ni content none si nkuri ibiri ku manu zanya kuma journaux yose umuzuti naja kuri Agateke nza kwasanga ino nkuru naja naka ndahasanga ino nkuru naja ndahasanga ino nkuru urumva neza yuko aba boss n'abaciye bayiprofitira bakabishiramwe ivyunguka comme sa visibilité yabikaduga uno munsi raba Superbat iteguye Superbeat Sakara na Superbat sibyo bateguye ihiganwa aho umuririmbyi uzobu wa mbere bamuhereza imodoka ngi gihajura ibona sivyo ga bro ibi si bya bindi byo kuvuga vy'amajambo ngo urumva ngo urabona ngo ejo ngo imodoka nginga uravyumva imodoka ihwanye 100% naho umuziki wacu ugeze itari mu vyifuzo ihwanye 100% ego kubera jende se ukubesha imodoka ingwa neza ana murimbye azoza kwidoga nkongo igitoro ariko simbizi hari gihe abaca bavuga ati ino company yashatse profite kubera yashatse profite nyene ego yiprofitire publicity none abandi bara profita ni bande ndakubajije abandi bara profita ni bande ko amaradio ahora abagira ama competition ukabona ubushi bro tuze dukenguruka urumvaga brass ni ganyaganya nyene none je uravye nk'ama challenge baririmbye bacamwo ukaraba ibibazo bacamwo mu kwiyunguruza wamubibonye mufite ne programme z'ibiganiro ukaba oblige kumusangayo mufise studio nziza muri Agateke ntari buze muri studio kumvo za déplacement ubu ntibizojyo azofise impamvu yo kutaza Superbat zomuhereza contrat y'umwaka wose ari brand ambassador bamumanike ku vyapa bakora ndi madiri ejo afise ama concert bamusponsoriza ama concert yiwe ibintu bigende neza hari umuririmbyi byatuvyifuza reka rero dushimire Superbat niyo mpamvu rero tuvuga tuti izi challenge zo turagira ibi uku kuntu bituma tuguma muri media byo turabivyaza ivyunguka na hariho tugerageza jewe buri gihe ndose amahigwe y'aba boss sinzi kuvyibuka n'igihe impamvu nari umuhari cyagiye kigingiye biharahari yes byari ibizo bigarukamwe muri ntari ngaha kubera nambaye umwambaro wishira hamwe bindira hari igihe tuzokwicara neza tubiyaga ndakwereke entertainment yacu ngene tugomba kuyubaka ndakwereke imbona igihe tugomba kuja nyene 100% mu mbona kazoza apana vya bintu vy'amajambo simbizi uvaga bro uno munsi biraryoshe abayobozi bajeribi mushobora kwicarana namwe bwo kababwirira kandi bakavyumva
urumvaga braza ariko nawe hari akantu wavunguye ko canke ni rwa rukundo rwa entertainment n'urukundo rwa entertainment naho no bamvungura ko kantu n'urukundo rwa entertainment none abandi barihe kandi uri n'umukozi ndi umukozi bro none akavunguye ko wowe n'ubakavunguye nuko bro ino nkuru nziza mugende muyishikane mugende muyibwire muyishikiriza aho igomba gushika muvuge ati no muri Superbat yazanye Superbat yazanye Superbeat sivyo hama bariremvyi baje irihiganwa barigira igiwabo bazori partager bamenye yuko akazi anini ndiza ndirimbo nyene ziri kuri hit nizo dukeneye ahanini aga deja se kubivuga magana nizo zikenewe akene indirimbo ziri kuri hit baze z'abantu bariko barakora yego hama bizoryoha tubonye umuririmbyi nyawo agezweho bamuhaye contact ngaha imbere y'aba VIP imbere n'abandi bantu kandi ibintu byameze neza cyane murakoze cyane ubwa mbere nagomba ntangure kubaha ikaze hano iwacu mu ruganda Superbat ndabona ko mwahishikiye kandi mwahabonye aha niho dukorera imirimo ya misi yose ni ngaha nyene Superbat rero nk'uko mwayibonye isanzwe ari uruganda rukora ibikoresho by'ubwubatsi kandi dukorera ngaha mu gihugu cy'u Burundi aha nyene turi mu byo dusanzwe dukora harimo amabati atandi uyasanga kuko Superbat iza yuzuza icifuzo c'abubatsi abubatsi bose baje bayitura turafashanya kugira ngo tubafashe gusakara uwo kubaza amabati kungure dukora wavuga yasanzwe amenyerewe Superbat dukora amabati afise uburebure umwubatsi yifuza kandi n'imisumari atandi uyasanga atari muri Superbat ikorera rero mu Burundi rero ugereranije ubukomezi n'ahandi ubisanga atari muri Superbat abatari bake barazi ubuziranenge bw'ibintu bisanzwe bihingurwa muri Superbat ariko n'abatari bwabibone aka n'akaryo rero keza ho kwihweza aha twabakiriye mwahabonye mukabona n'izi nyubako zacu aha dusanzwe turi inkuru mbarirano irutwa niyo wiboneye rero mwahabonye naha n'ibyo dukora rero muravye naha turi muca mubona n'ivyo kotereza no gukora n'ibintu bimeze neza rero n'abantu baba bafise ona n'imvura yaguye abantu baba bafise ikibazo c'ivano y'imvura amabati nibaza ahubwo tubaha amabati kugira ngo ntibanyagirwe n'imvura turabahamagariye rero ntimunyagirwe kandi amabati siko turayakora kandi ahari twaragikemuye hama nk'uko tuma dukemura ibibazo kari muri Superbat hama hariho bishasha n'ubu rero nk'uko mwese babahamagaye bakabatumira mwese ndazi mwaronse ubutumire n'ubu twabahamagaye kugira ngo tubabwire bishasha ati none ivyo bishasha mushaka kutubwira ni biki twashaka kubamenyesha ko ku mugaragaro ko dutanguje ihiganwa iryo higanwa twagise Superbeat Sakara na Superbat camumva yuko tuguma tugerageza kujana n'ibihe tukajana kandi n'umutiho camumva ari bijanye n'umuziki rero iryo higanwa rizoca riha akaryo abantu bose bakunda umuziki mu Burundi kugira ngo bitorere bonyene abazoririmba neza bigashimwa muri higanwa aho Superbat yasanzwe isakara amabati yifuza gusakaza uwo muririmbyi bazitorera imusakaze umuduga w'umutonore uwo muririmbyi azoba uwa mbere muri iryo higanwa Superbat tugiye ko tuca tumuha tukamusakaza nawe umuduga w'umutonore ucumufasha muri wa muga wiwe ihangiro rero nyamukuru ry'irihiganwa ni uguha agaciro uburimbanyi ibi bijanye n'umuziki bijanye n'akaranga no guhingura ibintu mvabwenge bijanye n'imico n'imigenzo by'abarundi hama kandi twongera dutera intege urwaruka ruriko rurakora bigashimwa
kugira ngo rushobore kuba icitegererezo c'abandi bokora nkago ku neza y'igihugu. Superbat sakara, Superbeat sakara na Superbat mugafata ije kuri abo barimbanye b'abarundi ngo tubabere ikiraro kibahuza n'abakunzi babo, kugira ngo abakunzi babo binovore ibikorwa vyabo muno mwaka turiko dutera tugana ku musozo wabo. Niganwa nije bisa kabirya aho abashima ibikorwa vy'umuririmbyi nibo bacamanza bakuru ngo baha amahirwe ababanejereje mu gutsindira umuduga, kugira ngo abo bantu bazobatora nibo bazoca baha amahirwe uzotahana wa muduga tuzomusakaza. Bikazotuma rero uwazoshimwa bikomeza kumuha gukorana umwete n'ubwira mu kwamashimisha amukurikirana, kuko Superbat idahengeshanya kuba inyishu ku bibazo by'ubwubatsi bihanga abarundi batari bake. Ihiganwa nyuramico koko rizohuza abarundi bose bifuza gushigikira abaririmbyi babo. Ihiganwa rero Superbeat sakara na Superbat rije guha akaryo abaririmbyi ngo bamenyane n'abakunzi babo. Abafatanyabikorwa bacu rero n'abandi batahora bashikira biciye kuri Superbat muri rihiganwa riha amahirwe abarundi ngo bagire ikindi kibahuza, bamwe bahuzwa n'amabati gusa, bahuzwe n'umuziki, maze ngo tuje ku murindi umwe w'iterambere, na cane cane ko hariho imbonakazoza y'igihugu cifashe mu mwaka w'2040 n'igihugu giteye imbere mu mwaka w'2060. Nyamwigenda ko hari menshi abarundi niko bavuga, gushira hamwe inguvu nico cotuma dushika kuri ivyo vyose, nakari ngo ushaka kugera kure ajana n'abandi. Iri higanwa rero ko yuguruwe icese, twabahamagaye ngo mubwire abarundi bose babakurikirana ko Superbat tubafise ku mutima, kandi hari umuduga urindiriye umuririmbyi umwe. Uwo bazoha amahirwe mbari bazowutahana, si benshi bazoha amahirwe umuntu umwe. Igikorwa cacu rero twaragikoze, naho abarundi nahanyu aho boca muca urubanza, kuko murazi ko haburana babiri hagatsinda umwe. Iryo higanwa rero tugiye kuraba mubaza muti ibisabwa mw'iryo higanwa ni biki. Ihiganwa Superbeat sakara na Superbat ni ihiganwa ryatunganijwe n'abarundi. Twebwe turabarundi, n'abariko baritunganya bose n'abarundi, nta munyamahanga ari. Itunganirizwa abarundi, batwaritunganirije abarundi bo bose igihugu cose c'Uburundi, kandi ahandi rizobera ngaha mu Burundi, naho bizoca ku buhinga bwa none. Ibisabwa nyamukuru twovuga kuri uyu munsi ni ibi bikurikira. Ubwa mbere ni ukubura umurundi, kuko mbise yuko byatunganirijwe abarundi. Ubwa kabiri ni ukuba ukwiza imyaka 18. Ubwa gatatu ni ukuba uri umuririmbyi. Ubwa kane kuba warasohoye indirimbo n'amasanamu muri uno mwaka wa 2025. Kuba uri umuririmbyi ufise imbono mu kazi kawe, ufise ibiri kurava n'ibiri kuraca. Ibitari biri urwo rutonde biraba abiyandikisha muri iri higanwa, muzobisanga ku mbuga za Superbat, aho bazoca baca mu kuzuza ibisabwa. Kwiyandikisha rero gutangurana n'uyu munsi nyene. Uyu munsi
igenekerezo rya 10 Gitugutu bice bimara kiringo c'imisi 10 hama maze duce duheza dushikirize igitigiri c'abitavye ihiganwa mbere yuko duha akanya abakunzi babo ngo bashigikire je nibisaba ikirangamisi rero n'intunganyo ya rino higanwa ritunganijwe mu bice bibiri hariho igice gishiri ca nyuma muri iki gice ca mbere bari ico gice gitangura abenevyi bose bavyandikisha hama bafata akanya ko kuyaga n'umugwi hariho umugwi usanzwe uhari utunganya rino higanwa ku bintu nyamukuru bikenewe muri ivyo harimwo gushira umukono ku masezerano y'ubufatanyabikorwa na Superbat yerekana ibizoba bigenga ihiganwa aho bazoba binjiye mu higanwa nyezina hama bongere bemeranye ko kwamamaza ihiganwa bitanguye bahimiriza abatora ku mbuga za Superbat hama bongere bemeranye ko umuririmbyi ashobora gukoresha uburyo bwiwe ngo ahimiriza abantu bamutora adatosekaje izina ya Superbat hama hongere habe kwemeranya ko amasanamu yose azoja ku mbuga za Superbat muri higanwa yegukira Superbat nyene hama hariho kandi no kwemeranya ko amasanamu yakoreshejwe aguma ku mbuga za Superbat n'inyuma y'igice ico gice kirangiye inyuma y'ikiringo rero c'imisi 10 co kwiyandikisha hazoca haba imisi 14 y'igice ca mbere c'amatora itegekanijwe gushika mu mpera za Gitugutu umugwi rero ugizwe n'indirimbo 10 zarushije izindi uzoshirwa habona mu ntango za Munyonyo no mwaka 2025 muri ico gice rero kuko namwe mvuga yuko iri higanwa abakunzi aribo bacamanza umva abakunzi amanota yabo azoja ku bice 50% hama habeho juri itanga amanota ku bice 20% hama ibindi bice 30% bizovana no kubuntu wa muntu wa muririmbyi yakoresheje imbuga ziwe muri iryo higanwa muca mwumva yuko ibice bishaka 80% nibizova ku bantu ku bakunzi abo muririmbyi muri zo ndirimbo 10 niho hazotogwamo indirimbo izoba yatowe kandi yakunzwe kurusha izindi igice ca nyuma rero naco nyene caza tuvuye muri iyo cyo gice gishiri ca nyuma caza igice ca nyuma igice ca nyuma naco nyene kizoja kure y'ico ca mbere hazobaho gushira umukono nkuko mwavyumvise ku masezerano azogenga ubufatanyabikorwa mu kiringo c'umwaka habeho kwemeranya isohorwa ry'indirimbo ya Superbat n'intunganyo y'ico gikorwa hamongere habeho kwemeranya uturusho tugenwa umuserukizi wa Superbat mu kiringo c'umwaka nyuma y'amasezerano indirimbo 10 zashitse muri iki gice zizoshirwa ku mbuga za Superbat uzitogwemwo indirimbo imwe ihabwa umutonore w'umuduga kiringo c'imisi 10 kuva mu ntango za Munyonyo gushika kwa 14 Munyonyo uyu mwaka turimwo 2025 muri iki gice rero ibice 60 kumva ko bice bidozwa ibice 60 by'amatora bizoba biri ku bakunzi bawa muririmbyi hama ibice 20 bije muri juri hama ibindi bice 20 navyo bizovana no kuntu yakoresheje imbuga hwaniro mumenyekanisha ihiganwa ihiganwa Superbeat Sakara na Superbat izosozerwa rero jisozerwa ku wa 15 Munyonyo mwaka wa 2025 ganye ku cicaro ca Superbat
igiteramo tuje zotumirwamwo abafatanyabikorwa n'abakunzi ba Superbate, abamenyesha amakuru muri mwebwe nitwizeye ko muzoba muri n'abandi bakorera mu gisata c'uburimbanyi, inkino n'imico kama, maze atsinze ashikirize agace tumushikiriza ico twiyemeje wa muduga umutonore. Mu gusozera bamenyesha amakuru rero w'intwari zizana mu masesa, kandi ngo uwanga ikinyoma avuga abantu bumva. Twabamagaye ngo tubicishe amajambo, twabamagaye ngo tubahe iyo nkuru y'imvaho, inkuru nziza ku baririmbyi b'abarundi n'abafana b'umuziki muri rusange. Imbere rero mudufashe mubabwire muti Superbate twama turi super. Uyu munsi ho rero tuje no kuri beat n'iri higanwa rya Superbeat Sakara na Superbate. Murakoze.